abatari bake baribaza ikibazo co kumenya aho Francine Niyonsaba azogarukira. Ivyo bikava ko yerekaniye ubuhinga bwiwe budasanzwe agira intsinzi ku yindi. Francine aho ivyiwe bidasanzwe nuko asinda akaniruka mu myanya kataraboneka nk'ivyo yakoreye mu higanwa ry'i Zagreb ku metero 2000 aho yazirutse mu minota 5 amasegonda 21 n'uduce 56. Uwo mwigeme aho yatangarije isi nuko ico gihe hari haheze imisi 5 gusa ahejeje gutsindira igikombe ca Diamond League Zurich mu Suisse ku metero 5000, hakaba hari tariki 8 Nyakanga. Iyo ntsinzi yo mu Suisse nayo ikaba yaje ikurikira iyindi yaheruka kugira i Bruxelles mu Bubiligi aho yabaye wa mbere ku metero 5000. Ico gihe mbere akaba yirutse neza kugeza aho aja munsi amasegonda 21 ku mwanya wa mbere yari amaze kwirukirako, ariko yatangwe gutangariza isi muri iki kiringo hari Paris mu Bufaransa itariki 28 Myandagaro aho ku metero 3000 yagize umwanya wa gatandatu mwiza kuva izo metero zirukwa. Uwo munosi yahora ari umuhinga ku metero 800 ubu akaba yiruka hagati y'imetero 2000 n'imetero 10,000. Akaba yerekanye ukwihagarara ko kudasanzwe inyuma y'ihiganwa mpuzamakungu rya Jeux Olympiques ryabereye i Tokyo mu Buyapani, kuko inyuma yaho agiri ikibanza ca gatanu ku metero 10,000 yari yahavuye yirukanwa muri iryo higanwa aho we ko yahonyoye ku murongo. Iyo ngingo Francine Niyonsaba akaba yari yavuze ko ari iy'akarenganyo.